bisanzwe navukiye hano mu mutumba navuze mbona ko ari umutumba ukeneye iterambere kuko nagiye ndacubwenge ngenda mbona ko umutumba wacu ukeneye iterambere rero maze gukura nkiyungunganya akantu mu buryo byabaye ngombwa ko nkorera ngaha mu mutumba kugira ngo nteze imbere ahantu mvuka. Tumwite intwari, tumwite umuhizi, tumwite umukozi cyangwa tumwite akarorero mu iterambere. Kombizi TV naye kubabwira intwari nka Menerike de Bakankamusa n'abandi dushobora kuri bamwe twarize mu bitabo. Mutubabarire si cyo gihe cyabyo. Reka tubabwire aho twishikiye amaso mu yandi. Muri ayo mazina yose duhejeye kudondagura arashoboka ku muntu kanaka bivanye n'icyo aba yararanguye. Ntitubatera inkuru rero ibyo twize mu mashuri, reka tubereke bimwe mu byo twiboneye amaso mu yandi Kombizi TV. Uyu icyo mwomenya nuko ahaherereye we batashobora kumuvuga mu izina, ariko twebwe reka tumuvuge Nkorera Imana ja bazi ahahereye ku izina rya Paruno. Kubera iki ayo mazina yose twadondaguye dushobora kuyamwita? Iterambere rirangwa ahaherereye, amatara, amazi, inka nziza, akazi yatanze ku bantu hafi yahakoresha abantu 74. Uti byagenze gute? Mu mwanya na Kombizi TV. Tubasabe rero bakunzi bacu ntimwibagire kugira subscribe no kugira commentaire mbere na jeme ku biganiro tubashikiriza. Turagarutse no mu mwanya. Itanguye gukorwa nta yindi numva no kwifuza gusoma umuryango ugiriye no kuri nta yindi hose uragusoma kuva ije ishitse nta yindi ndasubira gusoma. Twanyanze Madiyetone mutandaza aho muri komine ya Bukeye aba kuva tanguye kudandaza ifu y'ibigori kuri abakiriya barayikunze rwose cyane. Ifuturwa ngaha mu Bukeye yaje itwara ikibanza izindi zose zisanzwe tudandaza. Fermente Gredo Runyami ibakorera ifu y'ibigori nziza cyane. Abayifunguye n'abayidandaza nibo babishingira intahe. Si ibyo gusa kuko n'aborozi ntiyabibagiye ibakorera ibyo kurya by'ibitungwa bimeze neza cyane. Mbere n'abakeneye korora ingurube ibafitiye imbuto nziza cyane, za zindi zigwira nk'akakanya, zimwe zibyara hagati y'ibibuguru 15 na 20. Mubakeneye muri Fermente Gredo Runyami akura kuri 76 66 ubusa gatanu ubusa. Aha Fermente Gredo Runyami muzoba mumbarira. Twagarutse na Kombizi TV, isoko ry'inkuru zo kwishingira akazi. Mwava mutubaza muti none aha harimo ibyo kwishingira akazi? Nibaza ko ibikorwa by'iterambere byose byerekana icyo umuntu aba yarakoze. Rero mwebwe mudukurikirana nibaze yuko murashobora kuraba mukagira icyo mwongeye ko canke mu iterambere. Harafise uburyo bwinshi bashobora kuzokorana n'uyu tugira tubereke. Mbere hakaba n'abatarahashika bafise imigambi baba biyumvira bati ntibyokunda
ariko icyo dukora twiwe ku Mbizi TV ni kubaha akararo kaho biba byakunze. Nahoze mvuga intwari zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye twagiye twiga mu bitabo bitandukanye mu ishuri, ziba zararanguye kwaba gukingira ibihugu byabo mu bya gisirikare canke mu iterambere, tukuvuga nka Mao Zedong mu Bushinwa bagize icyo bakora kugira ngo igihugu cy'Ubushinwa kibe ari gihangange muri kino gihe. Ariko tutiriwe turashika hiyo kure, hafi iwacu nyene haba hariho abantu baba ariko barakora ibikorwa kabisa, ukavuga uti uyu muntu ibyiyumviro byiwe ariko abigenza neza, ariko yifata neza mu ahaherereye mu guteza imbere abene gihugu. Twagarutse neza rero kuri Nkorerimana Ja Batazira Paruno. Umutumba ni Gikonge muri komine ya Bukeye, uvuye Muramvya naho bita hakurya mu Barazi. Nkorerimana Ja Batazira Paruno yavukiye ku mutumba wa Gikonge nkuko nari nabivuze mu 1982. Mu muryango wabo agira umwana agira 12. Ni Karenzo, bamwita Karenzo mu rurimi rw'ikirundi, kubumva ikirundi neza. Amashuri yiwe ntabwo yashikanye kure, naho mwumva tuza kuvuga byinshi ashobora kuba yarakoze. Yize yagamukama akiri muto, ku myaka 7 yidandariza ibiyoba. Iyo bigiye batembereza canke bakanda ku mabarabara, abatari bake barabizi. Ubu ahageze n'umuyobozi w'ikigo gikomeye cyane yise Mezo Amahoro mu rurimi rw'Ikinofunofu. Ku bakozi 74 ahemba ku kwezi. Abakozi 74 ahemba ku kwezi. Muca mwibaza muti none yabigenjeje gute kugira ngo ashike aho hose mvuga? Turabashikira ko byose. Twamye tuvuga rero tuti ni intwari gute. Imbere yuko tumuvugisha reka tubacire ku mayange. Ni intwari kubera iki? Aho aherereye na ahantu bita mu Gikonge munsi y'umusozi witwa Saga. Imiryango ishira kuri 29 imaze kuronka amazi meza kubera we. Aho rero ni bimwe twababwira yuko abaherereye muri ako karere badashobora kumuvuga izina kubwo kumwubaha ku bikorwa ari karakora. Akaba ariko aragira umugambi wo kubarosa amatara, nayo nabyo nyine bikaba biko birakunda, kuko ku buringanire bungana n'imetero hafi 500 hose mw'injoro haba habona. Natwe ku Mbizi TV kugira ngo yishikireyo ije kumuraba nuko yabonye amatara yaka mw'ijoro. Ku Mbizi TV reka tubashimire ukuntu mwama muri kumuradukurikirana kandi mudutera n'intege. Nibaza ko mutibagiye ku batari bwabigire gushonda subscribe kugira ngo ibiganiro tubaha bize bice bibandanya bibashikira ku mwanya uko tubishizeko. Reka rero tuza turaba mudutize akanya, mudutize amatwi n'amaso kugira mwumve mwongere mubone bimwe mu biganiro twagiye turagirana na Nkorerimana Ja Batazira Paruno. Nitwa bande? Yego, tubasanze ngaha turabona yuko hariho ibyuma byegeranya amazi n'imoteri. Uwo tubwira iki cyumviro cy'aya mazi kuno caje. Icyumviro cy'amazi kuno caje. Musanzwe barabona ko aho tubaye amazi
kuja mu isoko rero jewe nakuze mu by'ukuri nanjye nshaka ko amazi yaba ari muhira rero maze gukura gutangura gukora ibikorwa nk'ibyo kubona by'iterambere urabona ko hariya haruguru tudandaza tukagira n'iby'ubworozi hanini nkabonariza gukenera amazi menshi rero abakozi mu kuyavoma nabo nyene nkabona ko baruha jewe ca ndiyumvira igiciro cyo kurinda kwiriye amazi muhira kandi binashobotse tuyasangira n'abandi. Yego aya mazi agaburira imiryango ingana gute? Aragaburira imiryango 19 irarenga kuko nk'abo tumaze kuyaha nabo baraha n'abandi babana. Amazi arasanga n'amakeya y'agatoro kubera murabona iyi moteri kijya mubwira amazi barashima ko bose banezerewe kuko nabo hariho n'abo twayahaye ari hafi kilometero hafi 2 ava hafi kilometero 2 akaza kuvoma ngaha ubibombo rikaba riri mu kigo urumva ko namwe akabura gushima. Yego uyu n'umugambi ukomeye waranguye ku neza yawe kandi urangura no ku neza yabe n'igihugu nk'umuntu yari yarabyifuje kuva kera akabishikako uba wiyumva umerewe gute ubona hariho imiryango ivoma amazi kubw'inguvu we watanze? Yego je ndashima hanini ndabishimira Imana yoyo yanshoboje gukora iki gikorwa wanashaka abategetsi benshi iyo baje kugisha amanama ngaha kuri umutumba jewe ikintu nasaba icyambere nasaba amazi ariko mbonye bigiye gutinda ndavuga ati reka ntegeranye uburyo ndabe mutwo noba ntunze ko noshobora kuronka amahera yo kugura imoteri kugira ngo aya mazi nubwo leta bitakunze kuyaduha natwe tuyihereze nabona byarakunditse wewe nibyo warakoze uramaze gushika ku bantu imiryango 19 umaze guha amazi iyo uraba nk'abandi bantu bimvukira zo ngaha mu gikondo wanyu ushobora kugirira neza abandi nkuko wewe wabigize? Oya naco bivuga ko kuko abo bandi ni umutima wabo ariko jewe mu by'ukuri mu buryo buke Imana yampaye ko bungana kose ndifuza ko tusangira n'abandi tuvuka kuri umutumba nyene. Yego ko tuvuza amazi ndabona amatara maze kuronka amazi naho nararavye ati ko ndiko ndakorera iterambere aha nyene ku gatumba none mbega amatara yo yaronka gute basi nayo nyene ndagerageza kubaza hirya no hino nsanga hariho imoteri ishobora gutanga amatara nayo mperuka kuyigura vuba ariko byarangoye kuko murazi uburyo buragoye narinze korora ishuri iyo shuri ndayorora imaze gukura ndayigurisha miliyoni 3 kandagenda ndagura ico cuma gitanga amatara nayo niyo mpamvu murabona nayo ari yego batadega amatara amaze guha babiri bonyene imigambi ufise kwagura ndafise imigambi yo kwagura mbere wanashaka kugize ipoto mu kuzishinga amwe nagiye ndagira insinga 3 kugira ngo abazokenera kurahura barahure hanyuma amatara yo kwibarabara gume yaka dufate nko ku murango nk'uwarahuye akeneye amatara ndashobora kuyamuha amatara atarinze kwaka ayo ku mapoto. Yego niyo mpamvu rero burya linye twagize linye 2 hariya hirya hariya kandi gasagara nabo bakeneye kuyarahura nabo nyene tuzoba. Okay reka tubandanye rero dutembera dushike amazi turaho kuntu mwashoboye kuyashikana ku miryango turaho tuvugane mbe n'abayavoma twumve ukuntu bavyakiriye. Yego ikiyaduza ni yasuka igasukaye hanyuma igirishije urabona ko ikigaruka gute yego nigaruka guha bamwe mwabona hariya ikayajana hariya kunka ikajana nango aho ku mahoro aho dukorera ngaho kana aho hepfo yibarabara hari mu banyi nyene twahawe amazi aya nayaya kacagenda naje guhira gukora mu madushe mu matwarete aya ahanyukira ngaho aya nayaya rero niyo rero twahaye abantu benshi cyane iyo hiyo akacagenda no kuri primanasi twarashize ibombo rya publique abantu bashobora kuvoma cyangwa hari nk'amanama nyine ndashobora kugura amazi kugira abantu bahari ibombo yego
umuvyeyi twidondowe rero je nitwa imbere meri yego me yego waronse amazi muhira basha twarashimye gose ko iterambere ryadushikiriye hano muhira uko cyanje usanzwe ndiko ndakura basha nk'amazi yangora gose bikangora cyane gushika ku mugezi ariko ndashima Imana ko yadukoze ico gikorwa kuko bamaze ntangora hageze kumesa atakingora kuba amazi bitungwa ntakingora eka byose bimeze neza ndashima wowe n'ivyo ubishimirane jewe shimba cyane cyane umukozi umuntu w'Imana yakoresha akabona yuko bibereye ko yo yaduha rero ndagushimira gose Imana imuhezagire imwongere mbere imisha myinshi cyane kandi imwongere n'urukundo rwishi basha kuko atugeye neza gose kandi twenyene yarahaye n'abandi benshi cyane yego ntabwo ibyo twamushimira gose ko yarakoze gose mbega hagati aho bigenda gute kugira byagenze gute kugira ngo amazi neza abashikirire umutima w'uko nyene yumvira abana yuko nyene abanyagihugu babona yuko nyene tuyakeneye umutima w'ikiko nyene wamubayemwo atireka bifashe n'abajya nyene bona bibagora mwebwe muramusabira ku Mana mutirira gendisha Imana imwonde imisha myinshi cyane imuhezagire gose yego yaragize neza uvuga mwizina ntavyo shobora basha oya basha umuntu nubaha yego murakoze cyane sawa abona yo ko nezerewe gose twanezerewe nyene kubera natwebwe abakene twashikiye turanka amatara amazi tuvoma mu nzu ukuri turashima iterambere ivyo byazananye nani iterambere mene gihugu atugira nyene we ifite agatera yagize iterambere ry'igihugu wante yagize iterambere nikajohaje munene Imana ja mbega wowe nunga niwe ni ku metero zingana gute metero zono hari wa mugazi zirenga yashikana cy'umugazi zirenga yego mbe ahawe warigeze kuhaba hatagira amazi hafi byari bimeze gute reka amazi yari ahari mugaye ari hafi mugabo yaratuduganiye muhira basanga muhira yego nico mushima kandi n'amatara ariko araza murabibona yego nakuri te amatara muhira yarashikiye yampaye yego murakoze cyane ibintu waruzi ko uzobibona uje kubaka mu gikondo baje kubaka ngavuye yaravuye nayo anyere kwa gatumba none wari ukiri muto waricura kuzoza azogeriye ukabona amazi mu nzu iwawe amatara mu nzu iwawe atari wewe bivuye nukuri nanjye ntabyo narinzi ko kubera uwo mugira neza yaduhaye amata n'amazi kuri turamushima mutabuba ngaha murakoze cyane mwabonye bimwe twari tubabwira yuko kubwo ibikorwa ariko arakora batubaho kumuvuga mu izina namwe murafise ibyo mwabonye murafise amakomantere yanyu mwatubwira amwe mu mazina mwatoye nkibona hano kubwo nanjye bwashike nabonye inzu nziza z'amatafari ahiye amabati ibikorwaho umuyaga nkuba ushoboka ahantu hagati mu gihugu ahantu kure nyine umuntu ashobora kwiyumvira ko agiye n'amaguru atwashika ugasanga imodoka zirahashika inzu nziza amakaro amazi ndabona nti yambono ya nyene cyubahiro mukuru w'igihugu y'u Burundi buteye imbere buri mu nzira y'amajyambere mu 2040 mbere n'u Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060 yoshoboka igihe twese twova hasi tugakora irashoboka kabisa ni bimwe n'akarorero hamanda aho kandi nari nababwiye yuko nkorera manager ari umuntu atagiye ku mashuri tumenyeye yuko abantu bize amashuri menshi aribo bashobora kuvuga ngo bagire ivyiyumviro bihambaye no wamenyesha ko muhiriwe hariho ikigo hariho icyumba yategekanije abana bo mu mihana hafi baza kwigiramo bya byigwa byo gusubiramwo ku mugoroba kugira ngo bashobore gutora ibibazo canke bige neza bari ahantu habona amatara yarabazaniye amatara yarabazaniye amazi
namwe nimwiyumvire ubwo gwaruka nago hamwe goca gwiyumvira gutyo nyene rugakora iterambere aho ruherereye canke abantu baba bafise amafaranga bakubaka ku mitumba iwabo. Nibaza yuko hatazoburamwo abazomubaza izi mashini ariko arakoresha uburyo byamutwaye kugira ngo bashobore kubikorera aho baherereye. Turazi ko abarundi abantu bakunda iwabo igihe baba babonye abereka akarorero. Turashimye cyane kandi turashimiye nkorera Imana ja nkuko bamushima bene gihugu asanzwe yakashigikira, natwe nitworeka kumushima kuko yemeye ko amasanamu tuyashyira habona. Ubundi hari habama bashaka yuko atanu wo bari ahurira ko ubumenyi. Twagira tubashimiye rero ukuntu mwaduteze yompe mwongera mwadutiza amaso amatwi mwadukurikirana kuva ku ntango gushika kuri no munota. Tuzosubira no mu biganiro bizokurikira, ariko ntimwibagire gusangiza abandi kugira ngo bashobore kuzogira ico baterereye aho baherereye. Aha harashobora kuvamwo kwishingira akazi, harashobora kuvamwo gutanga akazi, mbere n'abantu bagashima ko kanaka yagize icyabamarira. Murakoze. Yari Kumbizi TV. Aho nibereye nkurikirana Kumbizi TV. Amazina yanje ni Elvis Irankunda, ndumujene w'Imuramvya. Mu bikorwa bya Kumbizi TV harimo kumenyekanisha ibikorwa by'abajene b'Imuramvya, nanje ahondi nkomeza kuyikurikirana kandi iri kidushikiriza ibintu bidasanzwe. Mukomeze kuyiraba no kuyikurikirana, abari hirya no hino, abari Muramvya, abari mu ntara zitandukanye, abari hanze y'igihugu, mwibuka kugira commentaire na j'aime na partage kugira ngo bikomeze gushikira benshi. Merci beaucoup.